Nshuti namwe bagenzi ndabaramutsa ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaramakuru mugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Umugambwe CNDD-FDD ubandanya gutanga inyigisho zo kubiba urwanko mu Barundi no kwigisha ugwaruka kutiyanganirana biciye mu vyese n'indirimbo mu kwagiriza abandi bongera berekana ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD atakiwagira mu vyashitse mu Burundi gushika uno munsi. Kubwa Yohani Minani yahoze arongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Senared umugambwe CNDD-FDD ugomba kuva ku butegetsi usize wishe ugwaruka rw'u Burundi ariko kazoza Burundi bwari bufise. Tumukurikire. Ari gihe wibaza uti mbega Burundi burimwo buraba guca koko mbega abategetsi abita abategetsi bo Burundi koko n'abategetsi twege twari tuzi ko atari abategetsi mugondo twari tuzi ko bashobora kwimaramaza kuko turimo turabibona ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye ubwoba cyane kuko kwigisha ugwaruka amacakubiri ariyo twagwanije ariyo yatugejeje aho tugeze muri byinshi ariyo yatumye igihugu cacu cama gisinzikaye kikama kimwe cyatera inyuma aho gutera imbere ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye agahinda. Yohani Minani agahamagarira ugaruka muri rusangi kudaha ikibanza izo nyigisho z'umugambwe uri ku butegetsi atakini zigamije atari gucamwo imigwi abarundi n'ubunyene dusubire tumukurikira. Rwaruka amajambo barimwo arabigisha siyo majambo azobateza imbere na gatowe siyo majambo ya Burundi bwejo kuko mwege Burundi bwejo no Burundi burimwo abantu basangiye Burundi b'abarundi. Abarundi rero ni batandukanya mu bwoko bw'abahutu abatutsi n'abatwa taco bizobamarira ntazogira umuntu abaca mu bwoko abacamwo imiryango ahubwo mwemere ko muri abarundi mwese musangiye gupfa no gukira musangiye Burundi bwanyu. Cyo nashaka kukibwira uwo gwaruka abo rero ntimwishinge abo murusha ubwenge abo no mushaka kurusha ubwenge ngo ari babibamwo imbuto mbi cyane utaza kazoza yigisha umwana ngesumbi udashaka azoza ku mwana amwigisha kutagica sonera amwigisha urwanko amwigisha kutazovamwo umushinga ntayo. Abasirikare b'intwazangabo 23 baherutse kwirukanwa n'umukuru w'igihugu mu gisoda c'u Burundi. Abo basirikare b'intwazangabo bari barungitswe kwiga amashuri ya gisirikare yo mu bihugu by'Ubufaransa, Ububirigi na Canada. Ntibaheza ngo batahuke mu gihugu kuva mu mwaka wa 2015. Abasirikare batari bake bari barungitswe mu vyigwa canke mu ngendo z'akazi mu makungu bahisemwo kuguma mu mahanga, abandi bahitamwo kuja mu migwi yiyemeje gufata ibigwanisho kugutinya kugirirwa nabi n'ubutegetsi buhari. Kubwa Colonel Adolphe Manirakiza yahoze avugira igisirikare c'u Burundi asigura ko ari agahombo kanini ku gisirikare kuvyerekeye ubumenyi bwari bufiswe n'izo ntwazangabo zitagira uko zingana. Ati birumvikana neza ko izo ntwazangabo zitotaha mu gihugu agateka kazina muntu kaguma gahonyangwa uko bukeye uko bwije. Necane cyane mu gihugu abasirikare bakera bama bariko baricwa baburabuzwa abandi bakugwa ko agateka. Kurikira Adolphe Manirakiza yakuwe ku murongo wa telefone. Kubona igihugu c'u Burundi gihomba intwazangabo zize ubwenge nka zijya zihejeje amashuri ya kaminuza zihejeje kuminuza ntizitahe nukuri umuntu yovuga yuko ari ubuhombe bunini cyane ku gisirikare n'ubuhombe bunini cyane ku gihugu cacu kuko ni njabwenge kandi zize n'ivya gisirikare ziba zigumye hanze y'igihugu. Igihugu kitari nyabagendwa aho umurundi wese yishira kizana nta kuntu abantu bo kwiyumvira gutaha mu gihugu nk'ico. Kira noneho abo ni ntwazangabo ziba zizi ibya gisirikare ziba zizi ibiba mu gihugu cabo kandi baba bazi ingene mu bihugu baba babayemo cyane cyane ibihugu by'Iburaya agateka ko kazina muntu kubahirizwa ntibashobora rero gutaha mu gihugu kiba kimeze nk'uko. Igituma rero tuvuga gituma abantu kuguma hanze sikindi nuko babona mu gihugu cacu hariho ukutubahiriza umuntu birenze urugero
aho umuntu uwo ari we wese yaba umusoda mutoya yaba umusirikare yaba umunyagihugu yiyubashe gute ashobora gufatwa n'uwo ari we wese mw'ibarabara akamunyuruza akamutwara akamuhohotera no kumwica akamwica akagomba akamuta mu kinogo canke akamuta mw'iwese nabi wabo ntibazopfe babonye iyo yarengeye. Igihugu rero kiba kimeze nk'uko ni igihugu ata muntu yokwihutira gutahamwo mu gihe ababa mu gihugu azi yuko tubahiriza amategeko tubahiriza agateka ka zina muntu na cane cane ugiye kubiraba izo ntwazangabo ngira nka 99% kwijana canke barenga nabahoze bari mu gisoda ca kera bita ex-FAB benshi niko bakunda kubyita. Abo nabo mukaba muzi ingene bafatwa ubu muri ico gisirikare ca leta, aho usanga atagateka bakibaha, aho usanga babinuba, aho usanga mbere n'ubuzi bumwe batakibubaha kubera basa n'abatabizeye, aho usanga rero bafatwa nk'abantu batagira agaciro kandi ari abantu baba barashize igikumu ku masezerano bagiranye n'igihugu yo gutabara igihugu gukorera igihugu gushika naho bakigura. Ugasanga umuntu afatwa nk'uko atagaciro agira, imbonerakure ikamufata nk'uko yishakiye, agahohoterwa ubuzima adashobora kwitwara, atashobora kumutabara. Bwa Colonel Adolphe Manirakiza ibiriko birababa mu Burundi bisumba ibiba mu gihugu kiri mu ntambara. Dusubire dukurikire Adolphe Manirakiza. Igihugu rero kimeze nk'igihugu kirutwa mbere n'igihugu kiri mu ntambara, kuko jewe ndavyibuka nka twebwe narize mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka wa 2001 2002 aho igihugu cacu cari mu ntambara. Ndibuka yuko hariho umugenzi w'umunyarwanda yambwiye ndose diplome yanje y'ivyo kumenyesha amakuru ngomba gutaha mu gihugu, ambwiye ati ntutaye muri ya gihugu kirimo intambara ahubwo rara ngene uhamagara umuryango wawe baje mugume ngaha mu Bubirigi aho muzoba mutekaniwe. Ndamubwira nti jewe igihugu canje aho kiri mu ntambara nteza gutaha ahubwo nkagifasha kugira ngo kive muri iyo ntambara ngaterera umuganda wanje. Numva merewe neza, numva mfise agateka gutaha mu gihugu cacu naho cari mu ntambara. Ariko ubu kugira ngo utahe uzi yuko ushobora kwicwa nk'umuhimbiri kandi wari umuntu afite iteka biragoye. Mugabo mu ntambara uzi uti naho nzogwa ku rugamba n'urugamba rw'iteka nzoba niko narwanira igihugu zonye hanyuma abantu baniteka abi wacu bahari abantu bose babona. Urumva igihugu cacu kigeze mu bihe kisurutwa n'igihugu kiri mu ntambara. Ico gihe twagomba gutaha igihugu kiri mu ntambara, ariko ubu birirwa baravuga yuko igihugu gihise umutekano ijana kwijana, abantu bavuga bati ndishobora kugitahamwo. Igituma badashobora kugitahamwo rero n'ivyo twavuze nuko atagateka kazina muntu kubarizwe muri ico gihugu, nuko babona yuko batasha atateka bagira mu gihugu cabibarutse. Abarundi bo mu bwoko bw'abatwaba no munsi babaye mu buzima butoroshe, aho basanzwe bamwe begeranijwe mu masite batunzwe n'umwuga mito ya kera ataco ikimariye abarundi muri kino gihe. Uyo mwihwezo n'uwishira hamwe Foske aho tubisanga mu cegeranyo baherutse gushira ahabona ibijanye n'ubuzima bw'abatwa muri kino gihe mu Burundi. Kuga Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwa bikorwa mu ishirahamwe Foske nk'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD kuvaho ushikiye ku butegetsi wabandanyije ucinyiza ubwoko bw'abatwa ibihushanye n'ivyo bavuga bataraja ku butegetsi. Tumukurikire. Urashobora kwibaza yuko hariho abantu muri iki gihe bashobora gutungwa n'inkono babumba. Urashobora kwibaza yuko muri ibi bihe tugezemo hariho umuntu yobeshwaho no gucura. Murazi ko gucura ari ibikorwa vyahora bikorwa kera, ni ibikorwa vyarenganye atakintu bikimariye abarundi, kuko uravye hari ibikoresho vyaje abantu urumva inkono nizikironka isoko. Umbarire rero ngene umuntu yobandanya baho ari muri ivyo akora ibikorwa nk'ivyo, gucura, kudesa imikeka, kubumba, n'ivyo bikorwa bitatu vyonyene bakora. Babikora kubera iki? Kubera atakindi bafise bakora. Erega nta ndimo bafise, ntibagira aho barima. Leta basavye kera abantu baguze basemerera, umutwa ntagira itongo. Umusitanteri muzima yatubwiye ati
burya abatwa n'abatwa nyene kuko abatwa ntibashaka gutera imbere niyo ubahaye amabati baca bayarya turumva rero abatwa n'abatwa nyene ntaco bakeneye kuvamwo twe tuza twarahevye turamubaza ati mbega iyo leta ivuze iti ngira nkora ikintu ubwo nishobora kugikora kandi ikagishikana mbega iyo leta ishatse kunumya abantu ntihagire n'umwe azosubira kuvuga kwibishikako ni igiki cobuza yuko ishira mu nzira abatwa mu nzira leta yifuza ko bajamo birababaje rero kumva umuntu ajejwe gutunganiriza abandi ariwe yinuba abo ajejwe aho yo bitaye ko akabashikana mu nzira ashatse kuko leta ishatse kujana abatwa mu nzira ishatsemo nta cobuza ko iyo nzira bayikwirikira kandi bakayishika. Ernest Nkurunziza agasaba umugambwe CNDD FDD gukubitiza agatima mpembero ku magorwa batwa barimwo uno munsi baheze babagarukireko n'ubunyene dusubire tumukurikira. Leta nireke kuririmba intwaro rusangi, nireke kuririmba demokrasi, kuko tubiravye bari bafata demokrasi nk'igikoresho ahubwo kugira basambura iyo demokrasi nyene. Nivyo tumaze kubona. Nimba koko demokrasi bagomba kuyishira imbere, niba vyerekane mu ngiro, kuko muri demokrasi imigwi y'abantu yamerewe nabi yatotejwe itegerezwa gufashwa kugira ngo itere imbere, kugira ngo yisununure. Nibareke rero kutubesha ko bari mu ntwaro rusangi mu gihe abategerezwa kugira akarusho kubera iyo ntwaro rusangi kandi ako karusho batakaronka. Nkuko rero nayimeje kubivuga, nibafate ico kibazo c'abantu bamerewe nabi, c'abantu batotejwe nk'abatwa, babakorere ivyo bategerezwa kubakorera kugira ngo nabo bisununure, baronke babeho nk'abantu, ntibabandanye babaho nk'ibikoko. Nukuri no nkuru tugarukije ko makuru yacu, murakoze cyane ko namwadukurikiye naho ubutaha.